Bamwe mu bakwirakwije igihuha c'ubusuma bw'ibihimba vy'irondoka mu ntara zitandukanye bariko baracigwa imanza. Ico gihuha catanguye kuwa gatanu itariki 7 z'ukwa gatatu mu 2026 cadukiye hariya kuri kaminuza y'Umwizero Université Espoir d'Afrique. Iyo kaminuza abanyeshure bagashwa baduka hadutse igihuha c'uko hari abantu bavuye muri Kongo bagukozeko ibihimba vy'irondoka vyawe bica binyika ku bagabo ndetse no ku bakenyezi, maze ishure riza gutangaza rikoze amatohoza yuko ryasanze ari bihuha, ata munyeshure n'umwe yigeze atakaza ibihimba vy'irondoka. Ico gihuha bukeye kuwa gatandatu no kuwa Mungu cakwiragiye impande zose i Bujumbura ndetse no mu zindi ntara, aho abantu benshi bagiye basanga ahantu hakoraniye abantu hari abantu bavuga yuko batakaje ibihimba vy'irondoka, hari n'abariko barakubitwa bagirizwa yuko aribo babakozeko bigaca binyika. Igipolisi kiritabazwa kirafata bamwe. Amatohoza yakozwe n'igipolisi, abavuga bose yuko bavyibwe basanga ata n'umwe bacivye, ahubwo ngo babarabiye bagasanga biriko. Mu nyuma mu ntara zitandukanye kuva kuri uyu wa mbere hatanguye gucibwa imanza ku bantu bagirizwa yuko bajanye ico kinyoma mu bantu bakabesha yuko bibwe ibihimba vy'irondoka kandi babifise. Nko muri komine Cibitoke canke komine Rumonge ndetse na Makamba hari imanza zimaze gucibwa, aho abafashwe bagirijwe yuko babeshe ko bibwe ibitsina kandi batavyibwe bacirirwa igipfungo kiri hagati y'amezi 6 n'imyaka 5 hamwe n'ihadabu y'amafaranga bazoriha kugira ngo barekugwe. Mwomenya yuko nko mu ntara ya Burunga hariya muri komine Makamba hari n'uwaciriwe urubanza yari yagirijwe yuko yivye ibihimba vy'irondoka vy'umuntu. Uwo icatumye nawe acigwa urubanza, yaciriwe urubanza kuko ngo yarasanzwe yatorotse agasho, maze acahura n'abantu bamwagiriza yuko yabivye ibihimba vy'irondoka. Igipolisi kiboneraho kumufata. Abantu babiri bari bagirijwe yuko nabo bakwirakwije ico gihuha cyuko bibwe ibihimba vy'irondoka kandi batavyibwe, baciriwe gufungwa imyaka 2 ndetse no gutanga amafaranga y'ihadabu. Mumenye yuko igipolisi catanze itangazo kivuga yuko ata muntu n'umwe barigera basanga igihimba c'irondoka ciwe cayonze canke hari ikintu yabaye. Ibintu byose vyariko biravugwa vyari bihuha.